Ukwivuza muri kino gihe samahirwe aronka bose, ubukene bwugarije imiryango bikunyurwa n'izimba ry'imiti hamwe n'amafaranga y'umurengera asabwa kwa muganga, bituma abagwayi batagishobora kwivuza. Eka n'abitwa ko bavuzwa na leta ngo ntaco kibamarira, nk'uko umunyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura yavyiganiye RPA. Mu buzima buzimvye nyene kwivuza biba bigoye kuko abantu babuze ico bajya kwivuza nanone vyokunda gute, kubera ashaka kuja kwa muganga bamwandikira umuti asanze ajye niyo awuguriye kuri farumasi agasanga urenze amafaranga 2,000 canke 5,000 hoho n'ayandi. Ego bahitamo kuwuheba, bahitamo guheba canke akavuga ati ngende ndarindira ico Imana ikora. Naho tuvuga ngo mituweli yuko agiye kuri mituweli naho za mituweli za leta bagiye kuzivuzako nta kintu kinini c'akarusho bazikuramwo kuko umuntu agirirwa ibakwe uzikuraho ni mu gihe wivuje bakagutora malaria uyifise niho bagirirwa ibakwe ko baguha umuti wa malaria wonyene. Bishitseho ugasanga harimo nk'aka-infection bakwandikira umuti kugera kwigurira hanze cyangwa bishitse ugasanga urwaye grippe umuti ugera kwigurira hanze umuti ntabwo usanga baguhaye. Ubu rero mu kwivuza abatari bake ngo babanza guterereza inshuti n'abagenzi. Ikitavuzwe coco ngo niyo umuntu agwaye akongera akagwaza abana, naho nyene ushoboye kwivuza kuronka umuti ni kugihamana, nk'uko uwundi munyagihugu abishimangira. Kuvuza abana ubu naho ufise mituweli ya leta kugira uronke umuti igihozwe co no witwa pro specialite uyu ntukibaho wibaza umuganga arinza wo kwandikira ababona ko ari ukwiriye. Jewe nka jewe ubu haheze amezi ashika 4 iyo miti ndayigura 100%, harimo umuti umwe ngura 80,000, no kuvuga ntaronse abantera ntibikunda kunoshobora kugaburira abantu. Abanyagisagara ca Bujumbura basigura ko n'abapfa bagenda barongerekana kubera ubukene bwo gushobora kwivuza. Bamwe rero ngo baraheza bakikora ku miti yo gupfupfahaza vyitwa kwizimbutse. Umunyagihugu ati ubu duhanze amaso Imana yonyene. Uko twibereye impande zose no kurindira ivy'Imana iriko irakora kuko urwaje babiriho n'ayandi bagiye mu bibazo vy'umurengera kuko nta kundi ugira ubuntu ukaronka umugenzi aguha 500 ukaza kuri kugura paracetamol shima Imana. Ni naco gituma uburega hari impfu nyinshi kandi zitandukanye ziriko zitumwa n'ingwara kuko umuntu aba yarwaye agasinzikara kabura gitabara bikavamwo urupfu. Ivyo vyose ubwo bukene n'ubuzima buzimvye abanyagihugu babamwo babwagiriza leta iguma yigira sindabibazwa ku bibazo bibahanze.